ikibazo kitwicaritse ni ikibazo cyatanguye mu bihumbi 2018 mu kwezi kwa 11 aho division yahindura uburongozi bagirize Adventiste mu Burundi. Ivyakurikiye mu nyuma mwese murabizi. Ndabasabe rero uko twicaye ngaho no musi twicare kwizina gishengero, ntitwicare kwizina ry'abantu. Umuntu arapfa mugabe ishengero ntipfa, ishengero iguma ari ishengero. Uwo yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, aho yari akoranje abarongozi batandukanye b'urushengero Eglise Adventiste y'umunsi w'indwi kugira ngo batorere hamwe inyishu ku ngorane zatanguye heza imyaka 2. Uko turi ngaha twese twavutse Eglise Adventiste hari abayitanguye bamaze gushengera, mugabo natwebwe uko turi ngaha ejo tuzogenda haza abandi ishengero zo kumashengero. Eglise Adventiste zo kumara Eglise Adventiste gushika isi heze, gushika Yesu Kristo wenye naje kudutora akadutwara. Nahande Eglise Adventiste zo kumara Eglise Adventiste. Ndabasabe rero turengera ibintu byose byo byaradutandukanije, dutora inyishu y'iki kibazo, dutora inyishu y'umukristo ari mu Cankuzo, ari Mabayi, ari Muyinga, tureke kwiraba twebwe ibibanza. Umushikiranganje yabanje kubibutsa aho ingorane zavuye, yongera ababwira ko ico kibazo akizi neza. Ndaramamenyesha yuko iki kibazo cya Eglise Adventiste nagitangiye ntaraba umushikiranganje, ndakizi kuva kwitsitso. Kubatanzi neza je mvuka Indora, misiyoni y'Indora mwese murayizi. Nimbe mubona ndagihagarara imbere kurusha ibindi byose nuko nzi sabati wacu ico yasigura. Itariki 8 zo ku 11 2018 la division yahinduye wararongoye Eglise Adventiste du 7e jour mu Burundi ariwe Joseph Ndihokubwayo. Bamaze kumuhindura, Joseph acavuga ko bamurenganije ko bari bamusizeho afise manda y'imyaka 5 yari guheza mu kwa 11 mu 2020. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buca bubonye kete rya Joseph bubaza icyatumye division ihindura Joseph. Division yishura ubushikiranganje ivuga yuko bamuhinduye kubera ndakivuga nko bakivuze juste motif, bakavuga ati niko bivugwa mu rushengero. Hanyuma baca bashiraho Pastor Lameke Barishinga ariwe bari baciye banoma président et représentant légal de l'Église Adventiste du 7e jour. Kubera ivyo bibazo byose byari bihaciye byo kutumvikana no kubera ubushikiranganje bwari busavye yuko kuri contestation ya Joseph bomenye icyatumye Joseph bamuhindura, hama ntiyumvikana na division, niho prise d'acte itashobotse kuboneka, itaciboneka. Itabonetse no kuvuga ko Joseph ariwe yabandanije azwi n'ubushikiranganje ko ari we arongoye Eglise Adventiste du 7e jour mu Burundi. Mu nyuma harabaye amakete menshi yagiye araba hagati y'ubushikiranganje na division eka mbere na conference générale, gushika naho bashitse aho basaba conference générale yuko yorungika ni delegation yoza muri concertation n'u Burundi na leta y'u Burundi kugira batori nyishirama kuri iki kibazo. Delegation yaraje itariki 7 z'ukwa 5 2019 barabonana n'ubushikiranganje, hanyuma bumvikana yuko kubera yuko hari habaye ikibazo hagati ya Pastor Joseph na Pastor Lameke ko inyishu yozihuza bene Burundi abasangiye ishengero ari inyishu yoza ituma abakristo bose ba Eglise Adventiste basubira hamwe, ko byari byamaze kubonekana yuko bamaze kwicamwe imigwi, bamwe bakavuga ko arabo kwa Lameke abandi ko arabo kwa Joseph. Delegation isubiye inyuma muri conference générale, haciye haza nyuma hazikete aho ubushikiranganje bwari bwiteze yuko haza irindi zina rishasha riza gutwara
L'Eglise Adventiste y'u Burundi haca haza ikete itariki 13 z'ukwa gatatu 2019 ryakonfirma Pasteur Rameke à la tête de l'Église hamwe na Danieli bavuga ubusa comme représentant légal. Haca rero habandanya cacuka kibi cyuko la conférence générale itari itoye inyishu nahubwo abavukana umwe yaratsinze uwundi. Hanyuma nabo bari basizeho ntibyashobotse yuko bakora ivyo bari babashinze kubera yuko ivyo bari bumvikanye na leta atari byo byari byasizwe mu ngiro. Yabamenyesheje ko leta yakoze ibikorwa bitandukanye kugira ngo izo ngorane zive mu nzira. Aho harimo no kubonana n'abarirongoye ku rwego mpuzamakungu, ariko baciye bakora ibitandukanye n'ivyo bari bumvikanye. Leta ica ifata ingingo yuko uwararirongoye abarabandanya ibikorwa imbere yuko bashiraho urirongoye mushasha. Mu nyuma na jewe narabonanye na delegation ivuye muri conference générale tubonanira i Dar es Salaam, aho bansiguriye bambwira yuko ndababwiye icyatumye ibintu bitaciye bitora inyishu. Ndababwira yuko bari bumvikanye n'ubushikanje bw'intwaro hagati mu gihugu yuko bagiye gushiraho abotwara ishengero bahuza abanyeshengero bose, mugabo bo bagaca bagenda bagafata yuko Rameke n'ubundi ari we bamentenye ko ubushikiranganje bwabonye yuko umenga bari bayaze amasigara kicaro. Uwo twari twahuye ambwira yuko bashobora kuba tumvikanye mu byo bavuganye, kuko we yavuga ati jewe nta decision mfata, ngiye kuraporta ivyo twavuganye, basanze ari byo ashobora gufatira ko babifatireko. Ndamubwiye uko byagenze, nawe yaratangaye avuga ati jewe ivyo twavuganye narabitanze raporo nkuko twabivuganye, mugabo abafata ingingo siko baciye babifatirako, baciye bafata bijya mwabonye. Niho ubushikiranje bw'intwaro hagati mu gihugu par la lettre 530 akarongo kamanuka 558 yo mu 2019 baciye bandikira conference générale bayimenyesha yuko Pasteur Joseph Ndiho kubwayo ari wabandanya agira transition jusqu'à nouvel ordre, mugabo bagasaba yuko la conference générale yo shiraho abandi baza kurongora Eglise Adventiste. Muri iyo nama yabereye Ingozi, abungere batandukanye b'iryo shengero n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano bararabiye hamwe ingorane zatumye izo ndyane. Ko uyu yoba ari kararongora ishengero, yoba atitwararitse abigeze kurongora ishengero canke abigeze gukora amabanga akomeye, ivyo tubirengere turabishengero, hanyuma dushireho uburongozi. Ibi byashitse ku 2018 bica bibinyishu y'uzorongora ishengero kugira kosore nazogira ibibazo nk'ibi bisubira gushika muri Eglise Adventiste. Si divizoza kuvuga ngo abanyamuyinga ngo n'abanyicibito cyangwa bagenderanira cyangwa mwongera mugenderanire ntibikunda. Niko tubitangura ngaha, aho bavuga ngo bajya nabo kwa kanaka, bajya nabo kwa kanaka, abo bantu basubire hamwe basenge. Conference General Division yo zashika zizoshike zisanga abantu bose ko barasenga ata migeri irimo. Ko ikitsanye ingorane ni ikicumi nta kindi iyindi Imana iza kwishira ngaho inyuma nta ngorane tuba dufise. Ntibyahora biba muri kahise mu buryo leta yegeranya abana b'igihugu ngo bareke guterana imigeri, ahubwo babone kuri iki kintu. Rero abakristo baratatanye mugo byatuvuye ko twebwe ntawo bidera byatuvuye ko, kuko twatse kumvikana. Mugabo umwe ati jewe nzokwitura harya, undi ati nzokwitura harya. Ivya division nayo turiko turavuga dushira imbere na conference générale n'urwego ruriho, mugabo kuko i Burundi hari ishengero. Ishengero ni Burundi, ntabwo ari ry'Abanyamerika. Ibaze nk'ubu Yesu ajuba mu ishengero ry'Abadventiste, wibaze uti be noduga cyangwa se noduga. Niba utoduga wibaze icyatuma utaduga. Ikiganiro mwagiranye na mwene Data Diop yashika hakurya, noneho ngo akavuga ibyo mutaganiye cyangwa ubukira nkaje mutaganiye nawe.
haje kubonekamwo ikintu kitajyanye na stati, kuko umengo baduhaye ngo abe representant legal ntabwo yari consacré pasteur. Muri stati havuga ko pour être représentant légal, président de l'union, ugomba kuba uri pasteur consacré ufise experience muri ako kazi. Gituma dushima cyane twaronse ibitero byinshi cyane gose ku buryo y'Imana itesha icubahiro dufashijwe na bamwe mu nzego z'igihugu. Misiyoni iba yarasanzaye, ishingiro rirakora, naho inzego zaparanganye zirakora. Dushimire cyane uburongozi bw'intwaro yo hagati, batubwiye yuko bavugana umunsi ku munsi kandi ikibazo cyacu kigeze kure. Mwavuze yuko umutungo, amafaranga, inda ari abantu benshi uyu munsi bashira imbere kugira ngo igikorwa gisambuke. Jewe ahubwo nobanza ku burongozi, ibyishe igikorwa rishengero byavuye ku burongozi bw'ishengero. Bwa burongozi abishimikiza uburongozi uyu munsi ico gihe bakaba basha kugira ngo bagume handi kuri bwa burongozi, babona ingene bajya bashira imbere yanda. Twebwe rero nk'abana b'Imana abakeneye gutaha mu ijuru ntabwo twategerezwa gushira imbere bijyanye n'ibiti n'uburongozi. Ntabwo twohagarara imbere yawe ngo tuvuge ngo leta yaratwinjiriye ngo mu mategeko y'ishengero. Oya, ubube gito buri muri twebwe abari bagize irishengero, nimba twarariye tugahaga hama turaterana akagere, leta yoyo yamye ari umuvyeyi gushika umbere itatubera umuvyeyi, n'ishengero ntibari kivugwa mu gihugu. Ubu twebwe hano uba yuravye twebwe dufise abarongozi babiri barinyo, buri misiyoni ifise abarongozi babiri. Ibyo jewe umuntu yarigeze kumbaza ati pastor asinivuze nitwa Ngendahimana Samuel kandi ndi umuroterete, ati ibi bintu biriko biravuga byaritsanywe n'iki? Naramwishuye ndi nk'umuntu w'umusaza ndagucira umugani, akutarabona ugasanga utaragera. Sinigeze numva mu ishengero ry'Abadiventiste bakura umuntu ngo bamubwire ngo urabeho batabanje no kwerekana icaha ciwe. Aha rero iwacu biramenyereye. Aha ni imbere yanje ndafise abagabo babiri, uburyo bagiye babakura ntabwo bwagiye bubabusawa. Ku ruhande rw'ishengero ntitwovuga ko ingorane ziri mu buyobozi ngaha mu gihugu gusa bw'ishengero, haba ku mpande zose. Division irafise ukuntu ibifisemo uruhara, kandi ni byiza ko nayo nyene imbere y'ivyo yakoze yemanga biciye mu kumenya duti ibyo arivyo byose ni garanti y'abaki yuko n'ubundi amakosa yakozwe muri kahise atazosubira. Hariho umuntu yavuze ku by'amategeko, uriya mwene data Pastor Enoch. Mu bisanzwe amategeko yatanguye kuyicwa nabo yahagarariye kuva kera. Ndabaha akarorero. Mu bicaye ngaha muri iyi sare harimo Pastor Jetu akugwa mu 2015. Ukurikije uko ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi ryubatse, amategeko ntiyakurikijwe kuko systeme yacu, amashengero muri rusangi ku isi atwawe mu buryo bune. Hariho aho ingingo zitibuka zivuye hejuru zigasha zikurikizwa, nivyo bita episcopa n'ibiki n'irya systeme papale mu bakatolika. Ariko iwacu ni representativity, ntushobora kwempoza umuntu, ahubwo uragerageza ukumvikana nabo bantu bene kurondera uwo murongozi kugira ngo wewe icyo ukora nka arbitrage, niko no bivuga. Hama abo bantu uwo muntu bakamuyoboka kuko n'ubundi nibo baba bamutowe. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, division ubwayo ntiyigeze ikurikiza amategeko mu gukura Joseph, haba mu gihe yarakuwe. Nico kibazo cyahabaye. Bashitse muri division barafise ikintu bashaka gufata ku Murundi
ngira ngo sinzi ko bafata ko ari bigwije, sinzi ko bafata ko ari iki, bafata ngo umurundi haje umunyarwanda arashobora gusobanura iby'abarundi kuko bavuga ururimi rumwe. Iyo nayo ni indi ngorane. Hama rero ukazisanga mu barundi abanyarwanda n'abantu b'abadesidere muri iyo komite executive par exemple ya division idutwara mu bihugu 11 ugasanga harimo abanyarwanda batatu kandi bafise pouvoir executive, harimo mu trésorier no kuvuga muri bajya abantu batatu abo barakomeye mu shengero, hama harimo n'aba directeur de département abajejwe ibisata babiri. Mugabo warondera umurundi ni role zazindi z'ukwaba ubusokretere cyangwa umutraducteur ahantu adafise droit executive, no kuvuga adafise pouvoir executive ico ashoboye gukora naho bamubwira bati ica kanaka andikira iketi kanaka nabi arajyandika ntaca sijera. Igituma bizera badasenga bataja mu nsengero basenge nuko insengero zimwe zasambuwe kubera iki kibazo. Ntabwo rero umuntu yahora afise ahantu asengera bakasambura yoza gusenga. Igituma abizera badasenga bakinjira mu nsengero basenga cya kabiri nuko hari insengero zugawe. Barongeye baratanga intererano y'inyishu zotuma basokora neza. Kubariyobora nibo babivye urwanga guhera uyu munsi nibihana bihanure. Twebwe ntitwaje dukurikiye Lameki, ntitwaje dukurikiye Yosefu, twakurikiye Imana umuremyi. Mugabo abatazi kahise k'isengero ryacu nibo boricurika. Kubw'ivyo rero bamwe bakigisha bati nimwabona kanakaje mwese muce mwiruka mutere n'induru. None abo baba ariko barerekeza ubutumwa batumwe n'Imana. Amategeko bavuga ko yahonyanzwe nta yahonyanzwe, twebwe ntiturenganya umuntu. Sitati yerekana ko tuyoborwa gutya. Umuntu ntiyiyoborera ku giti ciwe kuko ishengero si rya kanaka si ry'umuntu. Izo nyigisho rero hani wacu i Burundi nizo zisimbataye. Rero ico dusaba n'ubumwe nkuko mu bitwifuriza bwogaruka mu ishengero, abantu tukajijuka tukareka kwitwa ngo turabakanaka cyangwa gukurikira kanaka, kandi nkuko bagenzi banje babivuze twaje dukurikiye Imana. Twigishwe ibya Yesu Kristo, twigisha iby'Imana rurema, ntabwo twigishije iby'umuntu ngo batwigishe ngo ibyarame cyazogenda gute, ngo niyabona hagutse muramukurikira ngo azobagirira ibi. Ntabwo ariko twabyize. Joseph nitwe nahubwo twaramwigishije, mbere narameke twaramwigishije. Dusengere hamwe naho bamwe hari abantu bamaze kunyegwa n'umugera w'amacakubiri batabyumva, babona umukristo nk'uyu abaye yitwa umurongozi agiye guhagarikira ari kumwe n'abategetsi ba leta bariko baradushakira neza, bagaca batangura kuja ku matelefone yabo ubona baronse ngo kanaka baragurisha ishengero ngo yemeye ibi nibi ngo bitajanye n'ibyo tuvuga. Ishengero ryaratuntuye ryabuze uriciyo no rimwe nk'ubu gori hagararira rigasubira n'Imana izo guhezagira. Nuko amategeko y'ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi na statut y'ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi mu Burundi ikurikizwa kujyanye n'ibiri. Ahubwo tunabakengurikire cyane ko muri abakristo kuyo iyo ibintu bigirwa nko mu mashengero ugasanga abantu basenga, ugasanga abantu bari mu abumva badashaka kujya kwisengera bakaza gusengera mu mazu. Aha naho nkebure bene data ntimukabyemerera abakristo kuko hari itegeko ryo muri 1984 ryabuza abantu kugira ibyo bita sawanya. Hapana sawanya y'imigambwe kuko iyo jambo ryatanguye na Igirize Katolike ni gihe patiri n'abajenama baza kwigishiriza abantu muhira. Iyo tegeko ngira ngo rero ricariho niturondera inzira nziza yotuma abakristo bongera gukorana bagasenga, tukagira urukundo bakagira urukundo bahorana. Umuntu wese akunda igihugu ciwe, akunda institution yiwe, ishengero yiwe, ategeza gukora uko ashoboye kugira ngo amahoro aboneke mu institution. Je mvuga nti harageze ko bigira gute
bihera. Sinumva ko bikwiye kubandanya ubundi munsi urenze, ahubwo nibigire gute, nibihere ishengero risubire kuba nkuko ryari. Bibaye ngombwa ko ntakaza inyungu ndayitakaze, ariko ishengero rigire gute, ribandanye, kuko ishengero ni rya Kristo kandi yaritangiye amaraso y'igiciro. Nta kintu kiriho cy'agaciro congana amaraso y'umwana w'Imana kugira ngo ishengero rishobore kuba ryokira. Kugira ubwa mbere na mbere abo bantu bicarane neza neza atangorane, uwaroze mu bisanzwe niwe arogora. Ikintu citwa guca no guhana byarabaye iterabwoba rihagije kugira ngo bafebrise ka adverse. Ico rero naho baguma bavuga ngo amategeko, mu by'ukuri dukureho ubufarisayo. Je namambwira abantu sinzi ko nzoramba, kuko ikintu ndakivuga uko ndacumva. Wabiraba neza, si ubusambanyi, si ubusuma, si itegeko ry'Imana iryo ari ryo yose yarenze, kuko gusa batavyumva kumwe. Fini ariko rare bayiciriye amezi 12. Abakristo niba ari batanu bakaba bumva yuko baje gusenga, bajya amajana 2 bakabumva yuko baje gusenga, kugira ngo ntihabe haba ngo bajya baciye batudomina byaciye bigenda gutya, bazana abarongozi bangana bumvikanye ko basenge. Bituma ari kimwe mwavuze gikomeye, iki kintu cyerekeranye na carte de collaboration. Iki kintu kirakomenya ko inyuma y'iyo nama umuvugizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano yaratubwiye ibyo bashitseko. Bavuyeho rero bumvikanye yuko amashengero yose amasikirisare y'iryo shengero ahari hose mu Burundi agiye gusubira kugurura. Mu kubisha mu ngiro rero bisabwa ko babura amatari bazoheza bagasha baje inama n'abasanzwe baserukira amashengero aho yari yugaye, kugira ngo barabukungene bosubira kuyugurura, kandi yugururirwe abakristo bose bo muri iryo dini atanumwe avanguwe, nukuvuga bo ku mpande zose. Aha rero nyakubahwa umushikiranganje akaba yaciye agabisha uwo muntu wese wo muri iryo dini yohirahira agasubira kugomba kuja gutera akajagari bijya twagiye turabona aho abakristo bamwe bagenda kugwana n'abandi, aho abapastori bagwana hagati yabo. Ivyo akaba yaciye agabisha wohirahira akabigira ahereye mbere kuri bano bapastori babiri basanzwe uno munsi basari nabo ari nkabo bahanganye, no kuvuga uyu mu pastori Ramek hamwe no mu pastori yitwa Joseph. Basabwa rero kubahiriza iyo ngingo ihejeje kumvikanwa. Ikindi vuba ubushikiranganje buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo buganire n'inzego za rino shengero, haba mu gihugu ariko cyane cyane ku rwego mpuzamakungu, kugira ngo haboneke inyishu irama izotuma haboneka uburongozi buzoza bwunga abakristo, kuko byibonekeza ko uno munsi abakristo muri no shengero batataye gushikaho mbere bahura bakagomba kugwana, batakiramukanya, batakimariranira imanza, kandi bikibonekeza yuko uko gutatana kwabo ahanini byavuye ku bungere babo. Mu kurindira rero iyo nyishu ubwo burongozi buzoza bwunga abakristo, habaye harafata iyo ngingo navuze yuko amashengero yose bisata aho byari vyugawe biheza bigaca vyugururwa, kandi abakristo bose bo ku mpande zose bagashobora kuja gusenga atankomanzi. Ibyo rero nkuko twabivuze bisabwa ko babura amatari baho ibyo bisata amasengero yari yugaye, baheza bagaca baganira n'abari bayarongoye ngaho, abaserukira abakristo ngaho, kugira barabe ukungene iyo ngingo boyishira mu ngiro neza, atavyo kujyana bisubiye kwibonekeza. Ikindi cyanyuma nuko umushikiranganje yasavye abakukuruke kwama hafi y'iryo shengero, bagahanura cyane indongozi abungere kugira ngo ibintu bisubire ku murongo neza, kandi koko ribe ishengero ryunga abantu, ribe ishengero ry'Imana nk'uko bisanzwe biza. Akaba ari no ngaha turangije kino kiganiro, naho butaha.